Ego rero nariko ndavuga nti ijambo Imana yampaye nsanze rihuye n'indirimbo duhejeje kuririmba, indirimbo y'amasezerano. Kandi umuntu wese aja mw'ijuru afise amasezerano. None tudatevye dusome ijambo ry'Imana iri mu gitabo ca Petero wa kabiri, icete ca kabiri canditswe na Petero, icete ca kabiri canditswe na Petero, turasoma igice ca gatatu duhere ku murongo wa 11. Igice ca kabiri canditswe na Petero, igice ca gatatu ku murongo wa 11 bashitsa ku murongo wa 14. Dusome nimwe twahabonye. Umutwe w'amajambo uvuga ngo ukwitegurira kugaruka kwa Kristo. None kw'ivyo vyose bizoshonga bityo, mukwiye kumera mute mu ngeso zera no mu kubaha Imana, no mu kurereka ukuza k'umunsi w'Imana, muhahamiye. Ayi mw'ijambo rirakomeye. Muhahamiye, uzotuma amajuru ashongeshwa no gusha, kandi ivy'itanguriro vyose bikayagishwa n'ikibengebenge gikaze. Ariko nk'uko yasezeranye, tureretse ijuru risha n'isi nsha, ivyo ukugororoka kuzobamwo. Nico gituma abo nkunda, kuko mureretse ivyo, mukwiye kugira umwete ukuzosangwa mu mahoro, mutagira ikirabagu, mutari kumugayo imbere yiwe. Ndagushimiye Mana nkuru, ndagushimiye Sega w'amahanga, ndagushimiye ko amasezerano yawe wadusezerana atazohanguka. Ndagushimiye ko wewe udahinduka. Ndagushimiye ko ibintu byose birahinduka, ibihe birahinduka, ariko wewe ngo witwa urutare rudashinguka. Amasezerano wasezeraniye abera ariho, kandi turayabona. Abizera bafise mpwemu w'Imana aravyemeza ko tugiye kuyabona. Ndasengera ishengero ry'Imana ryakoranye, uduhe umugisha, twongere kwangishira ibisigo n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, nk'ibisa na Farawo bigomba kutugumya muri iyi si. Turabigwanije. Urakoze kuvyumvise mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Amen. Turasomye amajambo Petero yanditse. Navuze yuko ijambo Imana yampaye ari kugumya isezerano n'ukuribamwo n'ukurigumya. Reka tubanze tuvuge gatoya n'abari muri Afrika nico kimwe. Le contexte mondial nimwe. Le contexte, je veux dire le système turimwo hose twese iraturaba, nawe usanga bitandukanye aho turi. Nagiye inyuma nitegereza nk'uko namwe mubibona. Duhere inyuma gatoya mu iterambere vy'ibihugu, cyane ivyo bita ekonomi. Hari ibintu bita ino mu bihugu vya Buraya, mwebwe Buraya murabizi,
icyo bita les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses ni imyaka 30 ibihugu bya Buraya byateye imbere cyane, biratera imbere. Muri icyo gihe rero kuva tuvuge mu myaka ya 50 gushika muri 80 cyukuri harabaye iterambere, la production économique, la production en masse, turabibona aho murabibona atari wacu ari atuva ntawe ukimesesha amaboko, mashini, iziniye, eka byose murabibona n'iterambere biraryoshe. Kandi kuva icyo gihe abategetsi bari bijeje isi canke abasitwaye batwara yuko bagiye kubaho neza, kandi ko byaboneka, kandi abantu barabona ko bagiye kubaho neza by'ukuri. Iryo ni isezerano ry'umwana w'umuntu. Ariko reka turabe ubu ugize état des lieux, mbega mubona ariko biri? Nabaza akabazo, mubona ariko biri? Baza muri Aziya, muri Afrika, Europe, mubona ariko biri ga bene data? Imunyishure gomba mureke murabibona, siko biri kuko amagorwa, ubukene, ukwikunda byarongerekana, ububi, kugambanira, intambara. Bari bazi ngo deuxième guerre mondiale ngo ko biheze uko ngo nta ngwano zizosubira kuba, oni imaze kuza, ariko ntibyashobotse. Turabibona n'ubu kubera n'isezerano ry'umwana w'umuntu. Isezerano ry'umwana w'umuntu rero rirafise icyo nita limite, kuko n'umuntu. Ariko twebwe abizeye umwami wacu Yesu Kristo, isezerano dufise kuva Imana ire mu muntu, tugiye kuri Aburahamu, ukagenda kuri ba Nowa bakubaka ubwato, ukagenda kuri ba Mose bakakura ubwoko mu Isirayeli, n'ibindi no gushika umwami Yesu avuke. Dufise isezerano yuko tuzoba ahantu mu ijuru hatagira inkomanzi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Dufise isezerano yuko umwami Yesu azoza kudutora tukabana hamwe nawe iteka, atagira n'amenyo, atagira urupfu, atagira amagorwa, atagira amarira. Yesu ahabwe icubahiro. Amen. Reka turabere umuntu yabaye muri iri sezerano akaza gutorwa. Turabe hariya mu Itanguriro 24. Itanguriro 24 n'igitabo tuzi. Turasoma ku muntu yitwa Aburahamu na Isaka. Itanguriro 24. Turahera ku murongo wa 13. Ngira twese twahabonye umutwe w'amajambo uravuga ngo Aburahamu atuma gusabira Isaka umugeni. 13. Ehe mpagaze kw'iriba, kandi abakobwa babo mu gisagara bava basohoka baze kuvoma. Enda se bibe bitya
umwigeme ndi bubwire ndakwinginze ururutsa umubindi wawe nyweko. Akanyishura ati nywako, n'ingamiya zawe ndaziha zinywe. Uwo abe ari we watoranije Isaka umusavyi wawe. Ivyo nivyo bimenyesha yuko ugiriye neza databuja. Nuko akiriko aravuga, Rebeka arasohoka afise umubindi ku rutugu. Yari mwene Betuweli uwo Miluka yavyaranye na Nahori umugabo wiwe, murumuna wa Aburahamu. Kandi uwo mwigeme yari mwiza cane w'umunyakaranga. Yari inkumi atigeze kumenyana n'icitwa umugabo. Aramanuka aja kw'iriba, yuzuza umubindi wiwe, araduka. Umubwirizwa arikanya aramusanganira, aramubwira ati ndabaza se utuzi two kunywa kuri uwo mubindi wawe? Aramwishura ati nywako mutungo. Haleluya. Anyarutsa kururutsa umubindi wiwe ku kiganza, aramuha aranywa. Ahejeje kumuha aramubwira ati hinge mvomere n'ingamiya zawe zihodoke. Reka tugombe tubanze turageza amajambo n'amajambo asa turayazi twese, ariko ngomba ushimikira harya ahantu mwabonye ngo umubwiriza bavuga ko yari ni Eliyezeri. Aburahamu turazi inkuru ziwe sindazigarukako. Ana wiwe Isaka bagenda babiyo gushika Aburahamu basaza, arabwira Eliyezeri ati Eliyezeri, urabona ndashaje, ariko mfise isezerano ry'Imana ntagomba guta. Nduzuhirahire umuhungu wanje ngo basabire muri ubu bwoko, uzogenda hariya muri burya bwoko bw'iwacu. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo muri ico gisagara hariho abakobwa, hariho abakobwa muri ico gisagara, hariho abakobwa. Ati bahava baza kuvoma, turacari kumwe? Ego. Muri ico gisagara urumva hariho abakobwa benshi kandi vyumvikana beza. Ariko murabe bene data, nagize une sorte de rapprochement canke d'image de comparaison. Aho muri ari mu Faransa, muri Kore, mu Maroc, Afrika n'ibindi bihugu, Australia, Belgique, aha turi muri Canada, hehe mw'isi yose, Etats-Unis. Aho muri mwebwe abana b'Imana, aho hari abandi bitwa basoma ijambo ry'Imana. Hari abandi badasiba gusenga mu rusengero, hari abandi badasiba gupfukama. Hariho benshi binjira mu amashengero ni menshi. Ariko ngomba kuvuga bene ducumba kuvuga muri abo bose, kandi Imana idufashe. Muri abo bose iryo gugu
harimo abantu bafise mpemu yera bareretse inzamba barinde ko inzamba ivuga, n'abandi bari ngaho wanga intege nke misi yose kugwa kuvyuka ejo n'umuranga umunota badashobora gushikama ngo barindire bareretse. Abakobwa benshi muri ico gisagara bariho na Rebeka. Hanyuma rero murabona by'ukuri yarasenze Imana, uwo muntu w'Imana ntiyavuze Rebeka, ariko yavuze ati Mana, umuntu aza kumera ukunuku, umukobwa aza kumera ukunuku, aramuvuga caracteristique atuyo niyo nyisho, niwe mugeni, niwe mugeni wa Isaka. Hanyuma rero ikintu mpemu yaranyigishije muri iri jambo, urabona umukobwa we cyangwa umuhungu cyangwa iwe w'umugabo, umugore, umupfasoni, turafise abagenzi. Uyu mwana w'umukobwa rero Rebeka numvise nk'uko yari yuzuye muhemu w'Imana. Ni ukuvuga ko muhemu, ijambo ry'Imana rivuga ngo muhemu arazi abiwe, kandi n'abafise muhemu barazi Kristo, baramuzi. Hariho communication entre Kristo n'abantu b'Imana, hariho communication umwanya wose. Rebeka rero je niyumvira ko yaciye akogwa ko n'iryo sengesho rya Eliyezeri, iryo sengesho ryaciye rimukorako, kuko niwe yaciye asohoka ngo afise umubindi. Nta wundi mukobwa yasohotse. Nibagije none abandi bakobwa bo barihe ko bavoma? Iryo riba ryavoma ko abakobwa bose baravoma? Si umuryango wonyene wa Betuweli wavoma, oya, n'abandi bakobwa babana baravoma. Mugabo uwo mwanya Eliyezeri ko arasenga, nibagije nti abandi bakobwa bari mu biki? Nawe ushobora kubyibaza. Nibaza ko abandi bakobwa kumbure bari bagiye ku isoko, cyangwa bari bagiye muri fete de anniversaire, bari baca ibintu nk'ivyo. Ariko uyu Rebeka waca arasohoka no mu bindi. Bene data, umubindi rero nawe ugereranije ni nk'umutwaro. Urabibona, twaririmbye ngo nitwashika mu ijuru ngo tuzomererwa neza. Iyo ndirimbo bayiririmbye, muri twashika mu ijuru tuzomererwa neza. Ona Rebeka yasohotse afise ikibindi agiye kuvoma. Aba baruguru ngira murabizi, twe twavoma ahantu hari agapante kugira ngo udugane, hariho wanyeruka amazi ukameneka isafuriya kagusesekako, basubirayo kuvoma. Uyu rero biboneka ko Rebeka umukobwa umubindi wari nk'umutwaro, yikoreye yagiye kuvoma yarushe, ariko ntiyamenya ko bigiye guhinduka ivyiwe. Wanasifiwe sana. Ibintu vyiwe vyari bigiye guhinduka, amateka yiwe yaragiye guhinduka. Umunsi w'amagorwa kwikora mu bindi wari ushitse, wari uheze. Wacara amanukore no mu bindi, wacara avoma, amaze kuvoma wacara mwitegereza. Eliyezeri waca agenda kumusanganira, erega yari yamaze kwishura, ati nguyu umugeni. Bibiliya rero avuga caracteristique ziwe, vuga ngo wari umukobwa munyakaranga mwiza cane, atigeze kumenya ikintu c'umugabo. Bikana ko yari vierge, bikana ko yaragumije ibanga ry'umukobwa ry'umugeni. Haleluya, amen. Ko amasezerano Imana yasezeranye Aburahamu yari kuzana umugore yahumanye. Oya, natwe bene data
tumere nka Rebeka, nitube nka Rebeka muri izi gugu ry'amadini menshi. Reka tube nka Rebeka, kuko imitwaro yacu twikoreye nituruhije, indwara, ubukene n'ibindi byinshi, tugiye kubiruhuka. Amen. Tugiye kubiruhuka. Witegereza ibihe. Yesu yaravuze ibihe mw'ihereza ibimenyetso, sinda kubivuga turabibona. Iranga ikintu ca nyuma yavuze nuko ngo nimwabona ubutumwa bwiza bukwisi yose. Mbega ahantu hatari ubutumwa bwiza uko havuze iyo muri ariko ntinamutarimwo. N'ibihugu byari byarananiranye na komuniste muri za Shine, ubutumwa bwiza ntibuvugwa. Ubutumwa bwiza buravugwa no mu bihugu by'Abarabu. Numvise abantu bari muri Maroc n'ahandi na muri za Arabie Saoudite. Hanyuma uretse ibyo bavuga ngo batabuvuga, Daniel yaravuze ko mu gihe ca nyuma ubwenge buzogwira. Ni muri telefone naho atabishaka yugure telefone Android, arahabugwako akabona ijambo ry'Imana, yabishaka atabishaka. Ubutumwa bwiza bwarakwiye hose. None reka tube nka Rebeka, reka twitandukanye, tubihanga yihariye. Rebeka yari kumwe n'abakobwa benshi. Dusomye hariya murayizi inkuru sinda kuhavuga kubera tuyizi. Murazi amaze gushika bakamwakira, Bibiri tubwira ngo musaza we Labani ngo na nyina wiwe ngo babwiye ngo Eliyezeri hari ku 55 bati banza urindire nyabuna umara iminsi tunezerwe. Hano bacabwira ati hemwe reka twasoma somajya kuri 55 aho nyine muri icyo gice. Kuva kuri 55 yatwahabonye dusome. Musaza wa Rebeka na nyina baramwishura bati hinge uyu mwigeme tumumarane iyindi minsi nk'icumi canke isaga, muheze mubone kugenda. Arabishura ati ntaco muntereza kuko Uhoraho yahaye urugendo rwanje umugisha. Nimunsezere subire kwa databuja. Hariya ku 62 cyaduheze. Kandi Isaka yari yaravuye kwiriba Kiribayihoyi mu gihugu c'Inegebu. Bukeye Isaka arasohoka aja mu gahinga kwiherera, hari ukagoroba. Yunamura amaso agize atya abona ingamiya zije. Maze Rebeka yunamura amaso, bose barunamuye amaso. Isaka runamura amaso, Rebeka yunamura, abagenika barabonanye. Haleluya. Amen. Abonye Isaka ava kungamiya, jambo ry'Imana rivuga ngo tuzomubaza bigiye munsi ujya munsi ngo tuzomubaza ati ni iki cyakudukundishije mwami Yesu Kristo. Haleluya. Ngo tuzomubaza ngo kandi ni iki cyatumye ukunda umwana w'umuntu, wacyo tutambagiza ku mugwa wa marayika baririmbe. Haleluya. Ngo tutondeke bene data. Nasomye iri jambo numva mbaye undi muntu. Ndiri jambo nzoribwira bene data. Nuko uyunamura amaso, bose bunamura amaso. Babonye Isaka ava kungamiya, babaza wa muntu aturiye muntu
ninde bati humurana ngo agiye guhura natwe onere bekanga mubaza aturiya muntu ninde. Haleluya. aza mu gahinga umuntu aramwishura ati ni databuja. Kangwa aca yakira umutwikiro wiwe yitwikira mu maso. Hanyuma rero ngo uyu muntu agira gute? Yagira Isaka ibyo yakoze byose. Isaka ajana Rebeka mwihema, siga nyina wiwe Sara aramurongora, aba umugore wiwe aramukunda. Isaka mwirura umubabaro wa nyina. Tuzobwirwa umubabaro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo azoduhanagura amarira. Wari igitambara ngo kera azoduhanaguza amarira twarize. Wa muntu w'Imana uri muri iyi si, reka uhahazwe akanya gato. Reka umutwaro wawe ufise n'uw'akanya gato, ariko umwami Yesu ariko araza. Nabonye muri muyeranye yambishuriye, nimwibaze, urumva yaragiye ntiyasezeye. N'abakobwa bose ntiyaronse umwanya kubasezera. Urumva bamubwiye bati, Labani yamubwiye ati banza umureke nyabona tumarane iminsi 10 cyangwa isaha. Bagomba guhamagara rega babagenzi biwe musezere bati erega aragiye. Aca amubwira ati oya ntimuntebereze, databuja arandindiriye. Cyane igihe rero umwami Yesu azoza inzambi zovuga. Bibiri tubwira ngo babiri bazobaryamanye ku buriri. Beka bazosezerana. Oya. Kwatira ibirere. Bazokwatira ibirere, batira ibirere, baryame, abariye bazogumaho, nta gusezerana kuzoba uyu munsi. Ariko urabona Labani na nyina ngo bagomba kumugwa. Hari ibintu bigomba kutugumya. Muribuka Farawo abuza Abisirayeli kugenda, akabagumya ngo ntibagende, bagume mu buja. Ariko byari byarangiye baragenda. Imana yari murazi nyene yatewe ibyaro. Uyu muntu rero Labani ndamubwira nti hari ibintu bidufata. Ntufatwe n'abadayimoni, ntufatwe n'isi ngo rindira uzokwihana ejo cyangwa uzokwiyeza ejo. Oya, ari ku rugi araje. Waca aragenda rero, izo ngambira nazigeranije n'ibicu. Izo ngambira ngo bagiye ko agenda ku ngambira arengarenguka. Nibaza ko nyina yagiye kurabarira. Iyo umukobwa w'arengarenguka nawe mu masezerano agiye guhabwa wa mu bindi ko yagumije ibanga. Ntiyaja mu bagabo, agumye ibanga ry'Imana. Haleluya. Yumviva ko kuja kwa Aburahamu patriarchi yatunze, ubukene bwe bwari buheze. Rebeka aja kumererwa neza, ntiyasubiye kwikora, ntiyasubiye kuvomerera. Hari ntiyasubiye kwikora mu bintu. Hari abakozi. Haleluya. Amen. Hari abakozi ntiyasubiye kwikora mu bintu. Bene data, tugiye kuruhuka. Ramiriza murereke. Petero avuga ati ko mureretse ibyo, ko mureretse ibyo, nanjye nderetse ibyo nawe uretse ibyo. Reka twiyeze, tugiye gutaha. Bagiye kutuna twatira ibicu. Wemu yaratunyakura bapfuye, mwazi ko dutangura kuzuka ngo bakiriho natwe tuhinduka tukaduga abantu batubona. Haleluya. Bazoza babaza rero bati none Rebeka abagenzi biyongera baraje buke. Kandi logic manizo nibaza baraje kwata Rebeka. Bibaza ko umusaza we yagiye kugurura, baje kumuraba. Uko baza kumuraba barabagenzi biwe babakobwa bose babana. Nibaza ko rero kubera umubabaro Labani ngiraciye guhamagara nyina ati mama atereka babagenzi ba Rebeka ati ngabo baraje baje kurabutsa Rebeka. Rero ndababwira iki nyina. Nibaze ko yagize nimwumvire nawe Yosefu. Nibaze ko yaciye genda kurunguruka araba abakobwa rero nabo beza nyene bamwe bagenzi biwe. Nibagaza atekaye Rebeka yaragiye ntakiri ngaha. Rebeka yaragiye kuri wa mugabo twara twumva Aburahamu
yava muri iki gihugu cacu, kuko natwe umwami Yesu yaravuzwe. Umwami Yesu yaravuzwe, abantu barabizi, ari mw'ijuru. Iyo tuzogenda araturindiriye. Niba batoza izo namwe mbwira umuntu umwe, ayo mafagitire amabiri bakuzanira ku kwezi batoyazanira burowa yaha, si uzoburi barindire kuriha baze kurondera bati ati bagabo byarahindutse, aba bantu ndaho muzaniye fagitire si hakiri twarabonye aduga. Yesu ashimwe cyane. Amen. None turiteguye ko tugira ibyo. Uriteguye nanjye nditeguye. Icyo ni ikibazo nabagijwe ni mpemu w'Imana. Urareretse cyangwa ariyo Farawo ariko aragufa ngo gumya bantu guma dukora ibi. Oyaye iyambure. Yesu aturindiriye. Imitwaro yacu igiye guhera, amara yacu agiye guhera, tugiye gutaha ahantu mu bwiza bw'Imana. Tuzonezerwa, tuzoririmba mu mazaburi, tutazira Imana, twambika ibitsiro. Haleluya. Amen. Bene data, ndabipfuriza kurereka mu binderetse, nanjye mbinderetse. Turereke mwene data, uwo mutwaro ufise nawo nzi. Uyu ayo marira ufise, uko kuri ufise, ari ingware gusizikaje, ari ubuzi bubura, ari ubushomeri, ari ingorane zo kubura abantu, ari ibyo bigiye kurangira. Bifise iherezo, bifise iherezo. Ndabibona n'ubu ndiko ndabona iyo senariyo. Iso ndiko n'ubu nkema nguma ngarukana iyo senariyo, kandi nabigiye abantu benshi bo ngaho iwacu. Urareretse, ndazi kureretse, gumya urereke. Gumya ureretse kuziga ibyo. Hari ibintu tuziga by'agaciro, hari ibintu by'agaciro, atari imodoka nziza ngaha tubona n'inzu nziza. Hari ibindi muri uriya muco uzotwakira, hariya ngo nta muco uriyo, ngo Yesu wenyine niwe muco waho. Ugomba kumubona. Kandi ndarangije. Ukurangiza ndabipfurije mugume kumureretse muri iryo gugu ry'amadini, muri iryo musengera mu masengero aho mu idini, aho mwinjira hamwe aho sindabazi, harya muri barya mwinjira namwo. Gumya bankarebeka umuntu wese, kuko umuntu wese akwiye kwisuzuma. Rebeka arisuzumye. Icyo gituma isengesho ryamukozeko. Mwe mu Imana ati ni wowe Rebeka, bariko baragusengera, sohoka vaho genda uvome, hari umuntu akurindiriye. Yesu abaho umugisha. Amen. Abipfurije umugisha mwinshi cyane, abipfurije kuramiriza, abipfurije tuzohura umunsi umwe, tuzobonana mu ijuru, tuzokunamura amaso tumubone. Kumwe Yohana yavuga ati bari abantu mbega ngo bamwereke muri ati bari abantu bambaye impuzu zera ni bande? Ati bariya, ati bari bagize imibabaro mw'isi, ati baramirije none baraje. None rero turamirize bene data. Rebeka ngo arunamura amaso, ngo ava ku ngamiya. Isaya nyene, Izaka nyene nuko nyene baragumbirana. Yesu agiye kutugumbira mu minsi iza, tugiye kugumbirana, ndavyumva. Muhema arabinyemeza. Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha. Nuko rero ndarangije.